Ndabaramutse mwese muriko mukurikira ibiganiro vya televiziyo Heritage nongere ndabaha ikaze muri ano makuru yaranzindi twaraye turangije naye akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Haratunganijwe amasengesho yatangujwe mu biro vy'umukuru w'igihugu aho ayo masengesho akogwa buri mu gatondo imbere y'akazi. Turagaruka kandi ku mugambi mushasha wa kaminuza Espoir d'Afrique, umugambi bise umuganga w'imiryango. Muri ano makuru kandi turaza kugaruka ku kiganiro c'ugwaruka rwo mw'ishinge Light of Nations cabaye ku munsi w'Imana aho baganiriye ku bibazo n'imigenderanire mu rukundo. Gize ingingo nkuru zigize amakuru twabateguriye mu mwanya n'idonido. Nongeye kuba ikaze muri ano makuru. Kuva ku munsi wa kabiri igenekerezo rya gatandatu twese kwa kabiri mwaka wa 2023 mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi imbere yo gutangura akazi babwirizwa gutangurira ku masengesho. Ivyo vyari vyasabwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu masengesho y'indongozi z'igihugu yabereye mu ngoro y'inama nshingamateka mu Kigobe. Kubwo urongoye igihugu c'u Burundi ngo hariho abo bitazohimbara ariko ngo ntivyari bikwiye kubaca intege tumutegabiri. Nico gituma twofatiraho akarorero uno munsi kugira ngo twigire inama aho dukorera dutangure gukora tugize igisabisho. Ndumvise ubu vyakirije yose hariho abandi bacava ngo ko nkunda gucererwa ntiboca bambona. Abarundi barazi guhinyanyura utuntu, akashobora kwambika ikoti ryiza ikintu kibi akakigira ciza. Nk'ubu bakaguhendahenda, urabona ibintu vyo gusenga mu gitondo tudasangiye amadini, akavyambika neza kugira ubihebe, kumbe ni shetani iriko iragukoresha. None gutangura kugisabisho mugavuga muti saa moya n'inusu turihaye iminota 30 igisabisho duce tuja ku kazi. Ayo masengesho aba buri mu gitondo mu biro vy'umukuru w'igihugu ahuza abakora muri ivyo biro, abo mu biro vy'icegera c'umukuru w'igihugu ndetse nabo mu biro vy'umushikiranganje wa mbere. Turabandanya n'amakuru twabateguriye kuri uyu w'Imana ishengero Light of Nations ryaratunganije ikiganiro hamwe n'ugwaruka bise Let's Talk About It. Watanguye urongoye iryo shengero Frank Bizabishaka avuga ko ico kiyago catunganijwe kugira abafashe ugwaruka kuronka umuco mu bijanye n'ubuzima bwabo bwo guhitamwo. Ubo gwaruka rwari rwitavye ico kiganiro mu bibazo rwabajije rwagarutse ku bibazo by'ubuzima bw'imigenderanire y'urukundo hagati y'ukijijwe n'ubudakijijwe. N'inkuru twateguriwe na Landry Bukuru. Abatumire bari barongoye ico kiganiro mu nyishu batanze bagaruka cane ku bijanye no guhitamwo uwo muzubakana, bavuga ko bivana n'imigenderanire mufitaniye na Kristo. Umuntu akijijwe arashobora kuja muri relation n'umuntu adakijijwe bivana n'iyindi migenderanire mufitaniye na Kristo. Iyo migenderanire mufitaniye na Kristo iyo ari myinshi, iyo ari myiza, iyo ikwiye, niyo ikubwira ati bazi Big Zoe umwe mu batumire asigura ko iyo ufise inyota yo kuba icete gisomeka wemera guhomba ibituma udahesha Imana icubahiro. Message yanje yari yuko biragoye umuntu afise ikibazo nk'ico kumuhanuza gukoresha kuri principe ya kirazira. Iki ni ciza, iki ni kibi. Ahubwo yuko umuntu plus akomeza relation yewe n'Imana, yuko mu ma question mu bibazo bikomeye mwe n'ivyo nambaye nk'ushinga ntaye mvuga nti kintu nyamukuru je cyantabaye yari plus muri wowe ugira inyota yuko bicete gisomeka yo gushingira intahe Imana yuko vyukuri abantu nimba ndigikoresha Imana ashobora gukoresha kugira abantu bayimenye simpusha ko karyo ntirimwe na rimwe niyo hageze ama decision nkayo mvuga uti mbe nivyo canke sivyo. Kenshi icimvire cya mbere uyumvira ni mbe bizotuma intahe yanje tosekara canke datosekara. Iyo ari ico wibaza kenshi uragwa ku nyungu nziza iyi nyota yawe ari kugira intahe nitosekare. Rero novuga nti muri make nico navuze, plus relation n'Imana ikomera, plus inyota yo kubicete gisomeka ikomera. Ndakunda Paulo yavuze ati no munsi mwoja hano mugasanga kurya inyama y'inka vyose itaza abantu hejuru ko kurya inyama y'inka bitabujijwe uzuyireke uzuyireke
rero muri make novuga nti jewe ico natanze nyamukuru cyari ico amasituwasiyo ari komplike mwe nayo abaramamaguye ku kazi abari n'amasituwasiyo umuntu yisangamo agasanga atanguye kudefanda inyungu ziwe n'ibiki ibintu nk'ivyo igikuru cy'abakigutabara kuruta ibindi ni ingene ukunda Imana relation yawe n'Imana n'inyota yawe yo kubicitegereza yo kubicete gisomeka yo kuvuga ati foko abandi bantu bamenya Kristo nimba n'igikoresho jambo ryo baravuga ko turi ibikoresho by'agaciro turi imbombovu zibumba mu Imana bitsemwe ubutunzi niba ubwo butunzi muri jewe abantu babushikiriye bwo hindura ubuzima bwabo prefera guhomba inyungu zanje nyinshi cyane naho niyo relation gomba kabari ya vrai mugabe deranje agakiza kanje no yivamwe twe turareka iyo isanzwe iri ketera ibibazo iri. Abitavye ico kiganiro bemeza ko kuganira ibintu nk'ivyo hagati y'abakirisu bifasha cyane kuko bibakaburira ubwenge. Mu bintu byavuzwe je ikintu natahuye cyane nuko urakijijwe c'est vrai hama peut-être urafise ibyo ushaka urafise ibyo wipfuza mugabo dans tout nuko ibintu byawe byose byoba centré autour de Dieu hama ibintu byose bishire muri prière byose bikoreka en fait avec la prière ni washira ibintu byawe mu Mana ntuzonagira iyo challenge yo kuba confronté kugira iyo choix ngo mbega ngo arakijijwe canke nakijijwe iyo choix ntuzokwigira urayigira kuko Dieu yo we wazo gukonduiza ahakwiriye donc abereye. Frank Bizabishaka umungere w'ishengero Light of Nations yasezeranye ko bazoza baraganira ku bibazo bihanze ugwaruka. Ni igikorwa dushaka gukora rimwe mu kwezi kandi tuzoganira ku migenderanire gusa ariko tuzoganira ku bintu vyose bigize umujene ibintu byose ibibazo byose canke ubuzima bwose bw'umujene rero tuzobandanya ni igikorwa dushaka gukomeza chaque mois duhura nk'abajene hamwe n'abajene tukaganira bakiyugurura tukadevelopa amasuje abakoncerna. Sandrine Bukuru ndagushimire mu gusozera no makuru yacu kaminuza Sport d'Afrique yaratunganije uruganda rwo guhanahana ivyumviro kubijanye n'akamaro k'umuganga w'imiryango mu Burundi hakaba hari ku munsi wa gatanu indwi twaraye turangije abahinga baremesheje urwo ruganda bavuga ko umuhinga w'umuganga w'umuryango akarushazanye ari uko azoba yegereye cyane abanyagihugu kandi agakurikiranira hafi amagara yabo ni nkuru twateguriwe na Jibril Habimana. Muri urwo ruganda abahinga banonosoye ubwo buhinga bushasha bw'ubuvuzi baravuga ko ubuvuzi bw'imiryango buje gufasha umuntu ataragwara ukamukurikirana ku buryo baba bazi amagara y'umuntu wese uko yifashe. Dr Barantota asanzwe arongoye kaminuza Sport d'Afrique aratubwira ko icyatumye bashiraho ico gisata c'umuganga w'umuryango ari uko babonye ko bikenewe mu Burundi. Byukuri kaminuza y'umwizo wa Afrika kandi na kaminuza zose niko zimeze zirangwa no kuraba ivyo ikibano canke abantu bakenera hanyuma igashiraho inyigisho zijanye n'ivyo kuvuga turaraba mu kibano canke mu gihugu nibihe bikenewe nuwuhe muntu akenewe kugira ngo afashe mu iterambere y'igihugu muri rusangi hanyuma uwo muntu tugashiraho inyigisho zo kumigisha kugira ngo ashobore gufasha igihugu. Ubu rero twarabonye yuko mu bijanye n'ivy'amagara y'abantu hari uwundi muhinga w'umuganga by'amagara y'abantu akeneye. Rero ico gisata ca médecine de famille twasanze gikenewe cyane mu vy'amagara y'abantu. Rero twiyumvira yuko hamwe leta twemerera ko tugishiraho tukagitunganya byozanira akarusho cyane abaganga byozanira akarusho cyane abagwaye byozanira akarusho cyane abarundi bitura abaganga ko ari ibintu bimwe bashobora gukora kandi bizofasha cyane mu byo twita ama district canke ama province sanitaire gufasha abagwayi kugira ngo bashobore kwakirwa bashobore kuvugwa. Wize izo nyigisho akazinonosora kandi akaba ari umwe mu bagishije urwo ruganda Dr Boaz Ninyumva aratubwira ko umuganga w'imiryango ari umuganga akurikirana umuryango canke imiryango akayikurikirana mu karere kanaka. Médecin de famille ni umuganga akurikirana imiryango canke umuryango ariko kandi akayikurikirana mu karere kanaka. Urashobora gusanga rero umuganga twitana médecin de famille afise nk'akarorero imiryango irenga 100
canke igihumbi iri mu karere akurikirana. Uwo muganga akaba ari we abazwa ibintu byose by'abo bantu aturetse batagwaye, abazwa ibintu by'abo bantu muri ako karere. Abagwayi bose nk'umuryango kanaka bakaza, ndetse bakaza kuri we. Umwana akivuka muri uwo muryango agakurikirwa n'uwo muganga, akazorinda apfa ari wamukurikirana keretse avuye muri ako karere akoreramwo agiye mu kandi karere. Hari igihe mbere binashika uwo mugwayi agiye mu kandi karere kubera asanga hariho uwundi muganga bitwita médecin de famille, bisaba yuko dossier yiwe iva aho yahora yavukiye naho yakurikirana ikagenda iyo yimukiye, kugira ngo mu byo twita continuité de soins. Yego, urumva rero ni umuganga mu majambo make akurikirana imiryango, mvuga imiryango kubera ari imiryango myinshi iri hamwe mu karere kanaka uwo muganga aba yarahawe kugira ngo akoreremo. Dr. Ferdinand Uwimana, umwe mu batumiwe muri urwo ruganda, aravuga ko yungutse ibintu byinshi kandi ko yatahuye akamaro k'umuganga w'imiryango. Umwe mu batumiwe muri atelier yabaye no munsi, nungutse ibintu byinshi gose, kuko badusigurira cyane cyo umuganga de famille, ko bavuze mu Gifaransa médecin de famille, ni ikintu mu Burundi kitamenyerewe cyane. Twavyumva bindi bihugu ko bihari, aho tubwi wacu ni bwa mbere ibyo bintu biko birashika iwacu. Rero ikintu gikomeye gose twungutse kubera twumvise akamaro ko muganga cyane cyane mu mibano y'abantu, ko muganga afasha cyane mu gufasha abantu muhiri wabo cyane cyane, mbere ko mbere banitura mbere n'ubuganga bukomakomeye mu bitaro bikuru. Rero muganga afasha cyane mu bice bita district sanitaire, inzego nto zo gufasha kuvura abantu mu Burundi wacu, niho ahantu benshi bitura. Rero muganga arafise ubushobozi bukomeye bwo gufasha abo bantu, mbere bikanashoka mbere ko batanabandanya ngo bashike mu bitaro bikomakomeye byo hejuru. Umva rero muganga mu Burundi dukeneye cyane, kuko mu gihe azoba bamaze kuboneka mu Burundi bwacu adufata cyane kugira ngo avura abanyagihugu cyane, kandi bafashe mu gukinga n'indwara zitandukanye zishobora gufata amagara y'abantu. Kaminuza Espoir d'Afrique izo zirategura abaganga b'imiryango 3 ku mwaka bazokwiga imyaka 4. Ndagukengurukire Jibril Habimana, akaba ari na hano duce dutozera amakuru yaranze indi twaraye turangije. Ndabakengurukire mwebwe mwese mwariko murayakurikira. Ubuntu bw'Imana bubane namwe n'imiryango yanyu.